Umushikiranganje w'amagara y'abantu Lidwin Baradahana yarayemeje ko ingwara y'urukurushi bita monkeypox canke variole du singe mpox abantu batatu mu Burundi bamaze kuyandura. Yabimenyesheje ejo kuwa 25 mu Kakaro. Ibimenyetso vy'ingwara ni biherehere vyama ku mubiri wose, umugwayi aragira ubushuhe bwinshi, agacika intege kandi akameneka umutwe cane. Iyi ngwara ishobora no kubangamira amaso n'amahaha y'umugwayi. Ni ingwara yandukira cane biciye mu gukoranako n'uwuyigwaye maze intuguta y'uwuyigwaye ikakujako. Kwirinda iyi ngwara bisaba gukaraba, kugira isuku y'iminwe no kwirinda kwegera uwuyigwaye. Ubonye ibimenyetso birahambaye ko aja kwa muganga mu maguru masha. Ni ingwara yica mu gihe umuntu atevye kwivuza. Dutandukire inkuru nyamukuru. Cédric Bahimpundu yahoze ari umumenyesha makuru wa Yaga na magazine Imbere azokwiza umwaka atakiri mw'isi y'abazima ku munsi w'ejo itariki 27 mu Kakaro. Twashimye kugaruka ku buzima bwiwe. Ngo kwibaza muti ni kubera iki? Ubwa mbere kubera yari uwo twagendanye tugakorana kandi tukamwigirako vyinshi haba muri Yaga n'ahandi. Cya kabiri ari naco gikomeye ni kubera ko uwo yatuvuyemwe akiri muto. Ku myaka 28 yari umwanditsi akaba n'umumenyesha makuru w'akarorero. Turizera ko abakiri bato bashobora kumva ivyamuranze bakamwigirako. Abavyeyi nabo bakaboneraho uko bashobora kurera abana babo ngo baze babe incabwenge. Muti none uyo Cédric Bahimpundu yari umuntu ki? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Mwiriwe neza, ni David Kaze. Cédric Bahimpundu yavukiye muri commune Gitega mu ntara ya Gitega aho bita ku Mushasha. Yize amashuri y'intango kuri école primaire SOS, abandaniriza kuri lycée Gitega NG. Yaciye abandanyiriza kuri école normale Notre-Dame de l'Assomption do Mugera, ahavahereza mu seminare y'Imugera. Muri kaminuza yatumbereye Rumuri, ariyo kaminuza y'u Burundi mu gisata ca kahise, aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa licence. Yavuye abandanya n'igice ca kabiri c'amashuri ya kaminuza master mu gisata ca anthropologie. Ivyo kumenyesha makuru Bahimpundu yabikomora kuri se Dismas Ntawumvukiye. Uwo nawe yabaye igihe kirekire umumenyesha makuru umwanditsi akorera ikinyamakuru Ndongozi mu ntara ya Gitega. Muri Ndongozi ni naho Cédric yahereye umwuga wo kumenyesha makuru. Mu nyuma yaragomwe mu banditsi ba Yaga, ava ngaho abumwe mu bandika mu kinyamakuru Imbere magazine. Yavuye agaruka gukorera muri Yaga gushika shengeye. Muri Yaga yari umwe mu basuzuma kandi bagashira inkuru ku mbuga zayo. Cédric Bahimpundu yarazwi nk'uwari afise umwete mwinshi wo gusoma. Yarashobora gusoma ibitabo birenga 30 mu mezi 3 gusa. Mu bindi yamenyekanyemwo yarabaye kizigenza w'umugwi Génies en Herbe ucukura ubumenyi butandukanye. Niwe kandi yabaye wa mbere yatahukanye agashimwe ka mbere mu higano ryateguwe ni radio y'igihugu Radio Vacances mu 2017. Cédric Bahimpundu yarafise impano yo kwandika inkuru z'impimbano. Mu 2021 yaratwaye ikibanza ca kabiri mu higano ryo kwandika Prix Urumuri ritangwa na kaminuza y'u Burundi. Cédric Bahimpundu ni izina kandi ritazokwibagirwa mu kigo Alliance Française de Gitega, aho yahatwariye ubushimwe bwinshi mu bijanye no kwandika no gushikiriza ivyiyumviro, concours d'éloquence mu rurimi rw'igifaransa. Yarakiri mu mashuri yisumbuye. Bahimpundu ari mu batanguje umugwi Club La Fontaine wa Kinivyese mu ntara ya Gitega. Amaze gushengera Yaga yaciye imwitirira ikigo cayo kigenewe ugwaruka mu ntara ya Gitega. Uno musi citwa Centre Bahimpundu. Hariho rero ibintu bine twokwigira ku buzima bwa Bahimpundu. Icambere yarakunda gusoma ibitabo. Abo biganye nabo bakoranye nibo babishingira intahe. Kuva Cédric Bahimpundu yiga amashuri yisumbuye ntaho wamusanga adafise igitabo. Iyo atari karagisoma yabaga ifise mu mufuko w'ipantaro canke umupira. Nkuko benshi babishikirije aho yitabiye Imana, Cédric ari karaganira wohoza urumviriza. Yararyosha ikiyago kubera uturungo twinshi yakura mu vyo yasomye yagenda arashiramo, haba mu Kirundi no mu Gifaransa. Icya kabiri
kubahuka kwerekana impano yawe. Benshi iyo baje kwiga i Bujumbura bavuye mu zindi ntara, umuji urabanyuzura. Bahimpundu we yakize kumanuka i Bujumbura, hambavu yo kwiga aca yishira hamwe n'urundi rwaruka, baciye bashira hamwe uburyo bw'amayunite maze bagira umugwi uhamagara ku maradiyo mu bikino vy'ibibazo vy'ubumenyi bw'isi. Bivuye mu bushimwe baronka, barashobora kwikenura muri twinshi bakenera. Kubera gutsindira ubushimwe bwinshi muri ivyo bikino, yahavuye atangura gutumwako muri studio z'ayo maradiyo kugira aze kubaza ibibazo. Vyarangiye abaye umumenyesha makuru nawe ataraheza na kaminuza. Icya gatatu, kuvomerera impano yawe atakindi ubangikanije naco. Abazi Cédric Bahimpundu baremeza ko atakindi camurazishinga atari gusoma no kwandika ibitabo. Cédric yarashobora kumara indwi yose mu nzu atanasohotse asoma ibitabo yongera yandika. Vyatumye aba umwe mu banditsi bakundwa n'abasomyi b'imbuga za Yaga, magazine Imbere, eka mbere n'abakurikirana ibisomwa bitandukanye kuri Facebook, naho yahacisha ibisomwa. Icya kane, gushigikira abana mu mpano zabo. Iyo umuvyeyi wa Bahimpundu atamukundisha gusoma ibitabo hamwe n'umwuga wo kumenyesha amakuru, Yaga, magazine Imbere, eka n'igihugu muri rusangi, ntivyari kuronka umumenyesha amakuru umwanditsi nkawe. No kuvuga afise agafaransa eka mbere n'ikirundi biryohoye kuraho. Ntitwari kuronka umwanditsi arabikibano maze agaheza akandika ibintu bitwugurura amaso ngo bidutume kwiyumvira. Narijya yabitanga mu buryo buryohoye, twohejeje tukigira inama y'icokorwa. Naho yagiye akiri muto ku myaka 28 gusa, Cédric Bahimpundu ntiyari gito namba. Tumwifurije kubandanya aruhuka amahoro till we meet again. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kuwa mbere.